Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Niteka ryo gusubira kubana namwe nshuti banywanyi ba RPA kaze murano makuru yo kuri wa 15 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022 amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Leta itegekanya kununuza abanyagihugu mu nteguro y'amafaranga izokoresha mu mwaka uza ay'amakori ni menshi murano makuru murakurikira umukuru w'ishirahamwe Olucom. Abanyororo bo mu mabohero atandukanye basubiye gukena ibifungurwa haraheze n'imiburi burindwi baronswa ubwoko bumwe bw'ibifungurwa kigoyi kikaba kibarembeje. Ubwicanyi bw'abanyepolitike nabwo burabandanya nkuko muza kuvyumva. Umukuru w'ugwaruka rw'umugambwe CNL ku mutumba Mushanga zone Mugwi yatowe ari kiziga baheruka afatwa n'utwara iperereza mu ntara ya Cibitoke. Aya n'ayandi ni mukanya nongeye kubipfuriza ikaze. Dabaramutse duhere ano makuru mu gisata c'intwaro ibereye. Ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ibifungurwa PAM n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ubu ntibemera kugira ico bavuze ku isoko ry'ivyimbugwa bariko bagirana ko amasezerano y'ubuguzi. Bamwe mu bategetsi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bamenyesha ko ivyo vyimbugwa biriko bigurishwa ku ishirahamwe mpuzamakungu bizosongera isibe mu nzara n'ubukene bisanzwe biri mu gihugu. Akarorero muri uku kwezi kwa gatandatu konyene ikigo Anagesa cegeranije amatoni arenga ibihumbi 6 y'ibigori, amatoni arenga 1200 y'umuceri n'amatoni arenga 800 y'ibiharage. Ayo matoni akaba ariyo leta y'u Burundi iri kwigomba kudandaza kwishira hamwe PAM. Tukivuga rero ibijanye no gukenesha abanyagihugu, itegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023 ngo rije guhonyanga gateka k'abanyagihugu b'abarundi. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olucom ryemeje kugwanya igiturire n'isesagurwa y'amatungo ya leta. Gabriel Rufyiri asigura ko amafaranga leta izokoresha avuye mu makori ari umuzigo uremereye ku banyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene budasanzwe. Kurikira Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olucom. Ni itegeko riza guhonyanga agateka kazina muntu cyane cyane abarundi bato bato. Leta yadugije amatagisi izokwegeranya, yadugije amafaranga izokoresha bice birenga 40% n'amafaranga menshi gose kuko angana amamiliyaridi 631 y'amafaranga y'amarundi. Aya mafaranga akazova mu banyagihugu bato bato. Ubwa mbere nibi twita amakori kubijanye n'ivyo abanyagihugu bakenera, mvuga abanyagihugu bose baduze ko amamiliyaridi arenga 319. Ndabisubiyemo aya mafaranga azova mu mworo mu bantu bato bato. Umuntu wese agura ikintu, uguze amazi, uguze isabuni, ikintu cyose uzogura kuko niho bashabaruza kubera babona ko ava muri benshi. Ahandi aya mafaranga azova ni mu bintu tunywa, abanywa inzoga, amafanta n'amazi badugije kama miliyaridi arenga 53. Kubijanye n'isukari badugije hafi amamiliyaridi 5. Kubijanye n'ivyo guhamagarana badugije kama miliyaridi 31 arenga. Ayo naduze ko kuko ngiye kubivuga kimwe gukira yari yateguwe byo bavyinshi mugo niko mvuga yo badugije uyu mwaka. Kubijanye na karubira no kuvuga yuko amatagisi ujya umuntu agenda kugura igitoro ku ipombe badugije kama miliyaridi 38 arenga.
murumva yuko ayo mafaranga nayo nari menshi gose. Aha no kumva yuko igitoro kizoduzwa kandi bakaduza rw'amatagisi. Ahandi amafaranga yaduze n'amakori ku bintu biva hanze haduze ko miliyaridi 49 zirenga. Reka mbe ndagishije ngaho kuko no bivuga twava tuvaga ni byinshi cyane. Ivyo rero twebwe tubona neza yuko umunyagihugu w'umworo niwo gumanonderwamo amafaranga kandi uko byagomba kugenda. Ishirahamwe Olicom ribona kandi ko amadeni leta y'u Burundi ifata mu gihugu ari umurengera, rigasaba iyo leta kugabanya amakori yashize ku bidandazwa vyankenerwa igashiraho nyabuna amakori kubatunze amafaranga menshi. Dusubire twumvirize Gabriel Rufyiri. Hari ibintu byinshi tudashima cyane muri tegeko. Dufise leta igomba kubaho mu buryo burengeye uko igomba kubaho. Ivyo bintu n'ukuri si byiza kuko ntushobora kwaba mu kabare akaroro cyase gutanga ugasorora uzi ko washize muhira. Ntibishoboka. Ugafata amadeni. Twebwe rero dufite leta ifata amadeni cyane dufatiye ku cegeranyo cy'itariki 30 kimwe twita règlement et compte rendu budgétaire, nuko leta iheranye amamiliyaridi 3,689 y'amadeni. Murumva yuko ibaho mu buryo idafise ayo madeni n'amadeni menshi. Ubu nibaza ko turi mu bihugu vya mbere bikenye cyane kandi bifite amadeni menshi. Ivyo rero si byiza. Ayo mafaranga nuko ari amafaranga ataza gufasha mu migambi yo kugira ngo utunze igihugu, n'amafaranga yo kubiraho neza, amajipe meza, gusayangana. Ivyo tubona baragera muri amajipe bagendera, ivyo byose ibintu bigaragara. Imodoka imaze kurenza imiliyoni 200-300, nuko umuntu abagomba kubaho mu buryo burengeye uko ameze. Ivyo bintu rero ntibishobora gutuma na gato y'umuntu atera imbere. Kandi ayo mafaranga bayasaba hagati mu gihugu kubera Burundi butagira uburenganzira bwo gusaba amadeni maremare akomeye hanze. Ikindi twifuza ko cokorwa nuko amashiga amateka yokora ibishoboka byose kugira ngo igabanye aya mafaranga leta yashizemo, azokongerwa ku isukari, azokongerwa ku bitoro, azokongerwa ku byo guhamagarana. Wasanze aho amafaranga yashizwe kuyakura atariho yagiye kuyakura. Bagende bayarondere aho kuyarondera mu bantu bato mu boro, bayarondere hamwe twavuga muri kure mu batuza amazu menshi kandi usanga batanariha kandi ari leta nayapanze. Twebwe abanyagihugu ari tuyapanze. Mbere n'ahandi twari twasabye leta yuko yokura amahera ni muri kimwe twita impossible 14, no kuvuga abantu bafite amafaranga menshi. Yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom gishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta. Amakenga nayo ni menshi ku bizorangurirwa mu matongo y'abanyagihugu ari hafi y'inyubako y'ingoro y'umukuru w'igihugu Ntare House, mu gihe haheze imyaka 6 leta yarafashe ayo matongo agera ku mahegitari 160 ari ku mutumba Gasenyi Nyakabondo muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Banyeneyo ntibarasigurirwa gushika ubu imigambi zo harangurirwa. Abanyagihugu bagera ku miryango 2,200 basaba leta kuzokurikiza amategeko ntibakugwe mu matongo yabo mu gihe yobagira habwe abandi banyagihugu. Umwe muri bo arashikiriza impungenge bafise n'ivyo basaba leta. Twebwe rero ahanini icyatuma twiyumvira kubaza leta icyo igirirangurire muri icyo kibanza cya hegitari 160, ubwa mbere ni uko itegeko riduha uburenganzira bwo kumenya ikigira kirangurirwe aho twahora tuba igihe bashatse kutwimura, cyane cyane ku neza ya bose. Rero ntituranakironka kuko abo tumaze kubaza bose batubwira ko ngo ari umugambi wa leta, mugabo uwo mugambi ntibarawutomora. Hari aho usanga batubwira ngo no kugira ngo ikirimba cy'umukuru w'igihugu gicungerwe neza. Rero ntituramenya by'ukuri ibyo cabihaja kugira ngo ikirimba cy'umukuru w'igihugu gicungerwe neza. Turafite amakenga rero, mbega ubwo niyo byashika bakaba baturungitse kugira ngo bashireho abandi ko amategeko atavyemera, ntituzoba turenganijwe. Si bimwe bizoturuhisha tuza kuburana dusaba ko badusubiza amatongo yacu nk'uko itegeko ribivuga. N'amakenga twibaza ko afise ishingiro. Rero turabasavye n'ukuri bubahiriza amategeko kuko amategeko ameze neza, baturungikana iteka nimba dutegereza kugenda, hanyuma vy'ukuri aho hantu hacu hakoreshwe ku neza ya bose,
ntibirukane Mariko bashaka kwimika Yohani. uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka Deogide Rurema arongoye ubushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi buriko bukurikirana ico kibazo kijanye nayo matongo kugira atanga umuco kuri ayo makenga yashikirijwe nabo bene amatongo. Mukanya turatandukira igisata c'agateka kazina muntu. RPA Nari nababwiye mu ntango zano makuru umukuru w'ugwaruka rw'umugambwe CNL ku mutumba Mushanga muri zone na commune Mugwi intara ya Cibitoke yaratowe ari kiziga kuri wa kabiri ku nkengera z'uruzi Rusizi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba amenyesha ko uwo musore yari yafashwe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Cibitoke ku wa 11 Ruheshi atajanwa mu gasho k'iperereza muri iyo ntara nyene. Ni inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Uwo musore w'imyaka 27 yatowe kiziga kuri uyu wa kabiri ku nkengera z'uruzi Rusizi nk'igihe cy'isaha zine z'umusase yitwa Jean Paul Ntirampeba. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uyu mutumba avuga ko uwo yararongoye ugwaruka rw'umugambwe CNL ku mutumba Mushanga muri zone na commune Mugwi mu ntara ya Cibitoke yari yahagaritse ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 ukwezi kwa Ruheshi ku muhaniwe mu gacimbiri gwiri aho nyene ku mutumba wa Mushanga. Ku bw'amasoko yacu uyo musore ngo yahagaritswe n'urongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke azwi ku izina rya Ahmed Nabire maze acajanwa mu gasho ko mwiperereza aho nyene mu ntara ya Cibitoke. Amasoko ya RPA aho muri ako gace avuga ko uyo musore yaciye agandagurwa inyuma y'imisi 2 gusa ku itegeko ry'uyo nyene arongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke. Mu kumufata bamusanze muhiriwe saa 9 zo bucagucagu bamusohora mu nzu iwabo. Bamaze kumusohora rero bamwagirije yuko asanzwe akorana n'imigwi igwana ikorera ku butaka bwa Kongo. Niho baca baje kumufungira aho nyene ku biro bikuru vy'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Itariki 13 buca itariki 14 niho yagandagurirwa aho nyene ku biro vy'iperereza mu Cibitoke. Akaba yagandaguwe n'abapolisi bakorera aho nyene ku itegeko ry'uwo Ahmed Nabiri acajanwa gutapfa ku Rusizi kiziga ciwe atanga gashati cambaye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Mushanga basaba ko ubutungane bwokora kuri uyo munyagihugu atakindi ngo yoba yarazize atari imvo za politike. Ubwo dusaba nyine cyubahiro umukuru w'igihugu gateka kazina muntu kubahirizwa hama abacishwa amatohoza bakayakora bagahana abo bantu bose babandanya kuza barica abantu b'inzirakarengane. Bisanzwe sendere n'umugambi wemewe n'amategeko kandi iyi leta nyene niwe yawemereye. Imba rero baremeye gukorera ku mugaragaro sinumva igituma babandanya baza baratoteza abanwanyi bawo naho umengo ni inkozi z'ikibi. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Ahmed Nabire arongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke ariko akaba yihutiye kuducira ku murongo wa telefone. Amasoko yacu aho mu ntara ya Cibitoke avuga ko ikiziga cy'uyo nyakwigendera caciye gihambwa kuri uyu wa kabiri nyene ku itegeko ry'uburongo y'igipolisi aho mu ntara ya Cibitoke komiseri Jean Claude Ntirandekura. Urakoze Emmanuel Niyungeko. Indwi iraheze hasubiye kwibonekeza ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero yo mu ntara ya Ngozi, Muramvya na Rumonge. Mu mabohero amwe muri ayo hakenye ibiharage ahandi naho hakaba habuze ifu y'ubugari bw'imyumbati. Marie Ange Rakoze aratubwira idonito. Inzara iratema igatongora muri ayo mabohero atatu nkuko amasoko yacu mwayo mabohero abimenyesha. Ibohero rikuru rya Ngozi ngo rimaze iminsi indwi yose hatagira urutete rw'ibiharage. Abafungwa bariyo nkuko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha babaha ifu gusa nayo nyene bakaba taco baheza ngo bayikoze kuko no kuyirumanga bidakunda kubera atani inkwi zihari zo kuyicumba. Kukuburanirwa ubu abo banyororo bakoroga iyo fu mu mazi bakayinywa nk'ubuyi batarinze kuyiteka. Nayo mwibohero rikuru rya Muramvya bamaze iminsi indwi batagira ifu. Abanyororo barumanga utwo duharage iyo baturonse. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko mwibohero rikuru rya Rumonge ibintu bigoye gusumba kuko hoho bamaze ukwezi kose batagira ifu. Ibiharage navyo ngo bakaba babironka nabi. Abanyororo benshi barara ataco bahereje umunwa. Abatagira babagemurira bobo bakavuga ko atagikozwe bashobora kwicwa n'inzara. Tubibutse ko kuva mu ntango z'uno mwaka ikena ry'ibifungurwa riguma ryisubiriza mu mabohero nka yose iyo mu gihugu. Amakuru mu Kirundi ya RPA yarabandanya. Dutandukira igisata c'indero. Itunganywa ry'inyigisho rikwiye gusubirwamwo kuva hasi gushika hejuru
kubwa bitavye inama rukokoma y'indero yarayitanguye bamwe muri bo babona ko hari byinshi bitagenda neza mu mashure shingiro. Emile Nibasumba. Iruhande y'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'ubukene bw'abigisha mu gihe ibitigiri by'abanyeshure vyovyo ari umurengera mu masomero, Victor Ndabaniwe yaserukiye urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona mu nama rukokoma y'indero avuga ko inyigisho zitunganijwe nabi mu mashure shingiro. Abana dufise uyu munsi kuba bamara imyaka 9 batarakora ikibazo na kimwe cya leta ni inzitizi zikomeye. Ifutwa rero gico kibazo cyo mu gatandatu biraboneka ko bishobora kuba ari mu bimwe biratuma igisata c'indero kitifata neza, na cyane ko n'inyigisho zimwe zigishwa mu mwaka wa gatandatu tutabona aho bazimuri. Inyigisho zigishwa mu mwaka w'10 na kiya kibazo hari ivyigwa bimwe bibona ko vyahagaze, ndetse n'izindi nyinshi zagiye kwigishwa abana bakiri bato zirabagora gushobora gutandukanya. Musenyeri Simon Ntamwana yaserukiye amadini yose yo mu Burundi muri iyo nama abona ko hari ivyigwa bisa n'ibiriko birakugwamwo mwitunganywa ry'inyigisho. Umwana yiyumvise yuko ashoboye ibiharuro, yiga ibiharuro abikomeze koko, kandi yumve yuko atawumutesheje. Mugabo kandi uwo wundi ahimbarwa n'imibano mu bantu, ahimbarwa n'imigenderanire hagati yabo, akaronka karyo kuko avyiga neza akabiyasha. Erega navyo birakenerwa. Abitavye inama rukokoma y'indero izorangira kuri uwa kane bavuze kandi ko nabigisha bataronka inyigisho zishemeye kugira barangure neza akazi kabo. Mwigisha Joseph Ndayisaba akaba yasavye kwitunganywa ry'igisata c'indero cyose ryosubirwamwo uhereye hasi gushika muri kaminuza, kuko mwitunganywa ry'amakaminuza naho nyene ngo hari mutunenge. Imbere yo gusozera no makuru naho tubabwira ibijanye n'amagara y'abantu. Abaforoma bo mu karere k'ubuvuzi ka Rutana baranegura amanyanga yibonekeza mu itunganywa z'inyigisho ziriko zihabwa abaremesha kiyago bo muri ako karere. Bavuga ko abenshi mu bariko barigisha abo baremesha kiyago atavyo bashoboye, uretse ko harimwo abatize ibijanye n'amagara y'abantu, abandi ngo nta nyigisho zo kubakarihiriza ubwenge baronse. Dushimagize. Abaforoma bakorera mu karere k'ubuvuzi ka Rutana bavuga ko izo nyigisho zigenewe baremesha kiyago nabo bita mama muco muri ako karere k'ubuvuzi zatunganijwe nabi bafatiye ku bariko bazitanga. Bemeza ko zari gutangwa n'abaronkeje inyigisho zijanye n'ivyo bariko barigisha, ariko uretse ko nabake baronkeje izo nyigisho haraciye imyaka 2 ngo ntazo kubakaririza ubwenge bahawe nk'uko vyari vyategekanijwe. Bavuga kandi ko hashizwemwo muri ico gikorwa n'abatarabaforoma bize ibijanye no guharura amafaranga abo bita abakontable. Abaforoma kera babaye bake bacibazanamwo abandi baforoma benshi atabaforoma n'ivyo bintu. Harimo abantu batize n'ibintu bya sante byo magara y'abantu. None woja gutanga inyigisho utigeze wiga no mw'ishuri utana formation wabironkeye. Harimo umuntu aforoma umugestionnaire wa district yitwa Wese, harimo umukontable wiwe yitwa Kere. Abo bantu bose bari mu baforoma kandi atari ibintu vyo kwa muganga bazi, atari inyigisho baronse. Aho rero nitwenda kuvuga abaforoma nabo uko bangana batigeze baronka izo nyigisho zabo, ivyo bintu bihagarare. Abo baforoma babona ko hagiyemo akamwana ba mama mu gucagura abatanga izo nyigisho, bagatangazwa kandi no kubona abariko bazitanga batabakarihirije ubwenge, ngo kandi amafaranga yaragenewe ico gikorwa yaratanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana UNICEF. Turabaza rero muganga ngo intara y'ubuvuzi ya Rutana Johash amafaranga yo guforoma abo bantu yagiye. Cya kabiri tubaza muganga ngo akarere k'ubuvuzi ka Rutana, muganga Jibe atubwira ibituma mu guforoma abo bantu abo baremesha kiyago hamwe n'abantu bitwa mama muco, abamama ari myere, ukuntu hagiyemo akamwana wa mama kandi harimo abandi baforoma bopfa batabigisha naho batazi mugabo barafise n'utubaritse. Izo nyigisho ziriko zihabwa baremesha kiyago bo mu karere k'ubuvuzi ka Rutana zatanguye kuri uwa kabiri igenekerezo rya 14 Ruheshi zikazosozerwa ku igenekerezo rya 17 z'uku kwezi nyene kwa Ruheshi. Abo baforoma bo mu karere k'ubuvuzi ka Rutana basaba ko bene ayo manyanga yohagarara ku neza y'abanyagihugu bo muri ako karere k'ubuvuzi, babiteze ko gutunganirizwa ku bijanye n'ubuvuzi butagira utunenge. Mu ruganda rwa European twashaka kuronka muganga Joashe arongoye intara y'ubuvuzi ya Rutana ngo agisha bivuzeko. Nayo muganga Shiza Gilbert arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rutana kagizwe n'amakomine 3 ariyo Rutana, Musongati na Mpinga Kayove, ari naho hariko hatunganizwa izo nyigisho zigenewe baremesha kiyago. Yatwitavye kuri telefone yiwe ngendanwa, ariko akimara kumva ico tumuronderera yaciye aducira ku murongo wa telefone.
Onezime Dushimagize turagukengurukiye ni no kuri iyo nkuru yawe dusozereye ko amakuru yo kuri uyu munsi mwakoze mwe mwadukurikiye bakoze abaterereye kugira aboneke Ines Gakiza nari kumwe namwe ndabike banuye ibihe byiza aho muherereye